Ikinyamakuru rero cyamaze kuba giteka ko gashimikazi kadukizira nka Golden Boy abakinyi uvuga ngo bamaze kuba batondeka urutonde rw'abakinyi giye kuba bahigaruka no gashimwe bazosubira kutoka ikinyamakuru uvuga ngo Sport amagitagwa buri mwaka abakinyi 200 rero bashizeho hariwo uwa mbere Paul Kubansi wa FC Barcelona, Desire Doue wa Paris Saint-Germain, haraza Dini Huduseni wa kipe ya Real Madrid, haraza kandi Kenan Hildi ho turavuga Jive Dotire witwa Miles Lewis Kelly wa kipe Arsenal, Wanzai Emery wa Paris Saint-Germain, Ardagira wa Real Madrid, Franco Matutuono wa Real Madrid, Ethan Nwaneri wa kipe Arsenal, Jorge Hato wa Chelsea Blues, witwa Kwanda wa Sporting Club do Portugal, Estevao wa Chelsea Blues, Renior wa Manchester United, Sani Mayuru wa Paris Saint-Germain, Nico Oriel wa Manchester City, Else Ben Senje wa Bayer Leverkusen, witwa Victor Froho wa FC Porto, Lucas Bergavall wa Tottenham Hotspur, Ashek Rai wa Tottenham Hotspur, Mamadou Sarr wa Strasbourg, araza Job Bellingham wa Borussia Dortmund, Franco Pio Esposito wa Inter de Milan, witwa novuga ngo Rodrigo Mora wa FC Porto, Gian Roni wa Liverpool, hamwe witwa Alexander Stankovic wa Club Brugge. Nibakiye basore Patrick no munsi bakora bavuga ko agashimwe novuga ngo kaza ko togwamwa kibatandukanye tubisemo bakibatandukanye bakipe ya FC Barcelona, tubisemo bakipe ya Real Madrid, tubisemo bakipe ya Chelsea Blues, tubisemo Agiye Dotire, Tottenham Hotspur, zakize buzindi tandukanye. Buno bushimwe twaravye championnat nigo rutonde ruva gwasose kw'abakintu uvuga ngo bagiye guhanirwa kandi ugashimwe kama gatangwa buri mwaka n'ikinyamakuru cyo mu Butaliyani Tute Sport gisanzwe banashaka batangashimwe kandi kw'izina rya Golden Boy. Nagashimwe keza cyane gose tutumvise bizina ry'umugabo bitwa Lamine Yamal kubera ko niwe yeruka kugatwara mu mwaka uheze byubikana ngo ntibikunda ko umukinya ashaka kuza kugatwara inshuro zigira kuri zibiri zose zikurikirana. Ubwo rero niyo mpamvu novuga ko ataci aboneka muri no rutonde rukomeye cyane gose. Rero nabakinyi benshi by'ikuru ubona ko bagiye gutogwamwe ariko ukabona ko ari amazina novuga meza canka komeye umupira w'amaguru, par exemple nk'amazina nka Pau Kubansi bakira muri club nka FC Barcelona, equipe yakize kure cyane gose. Mugabo nka Desire Doue mwe mu bakinyi novuga bitwaye neza muri equipe yatwa bikombe by'ibitandukanye nka UEFA Champions League ndetse n'ibindi bikomakomeye. Nivyo hari amazina yandi menshi akomakomeye ariko novuga ko amwe mu mazina za gusanga habwa agaciro canke sahabwa novuga ikintu gitandukanye gikomeye amahirwe atandukanye akomeye n'abantu bakina mu makipe yatwaye ibikombe canke yatwaye kanasira n'ibikombe novuga bitandukanye. Novuga ko nk'akarorero uravye nka Desire Doue yageze ko muri club ya Paris Saint-Germain mu bakinyi batangura mu kibuga muri equipe, novuga ko ni ibintu birengeye canke binini cyane gose ugerageje kuraba n'abantu bakinyi bandi bari kumwe nabo. Par exemple kandi kwiregeje no kuraba nk'umukinyi yitwa Pau Kubansi muri club FC Barcelona, ufashe defense ya Barcelona ku myaka mike cyane gose 17-18. Iyi equipe urayiyoboye nta kibazo na kimwe biguteye, uri umurideri muri club, uri umukinyi amahitamwe ya mbere ahubwo barondera abandi bakwasosiya ko kandi ukabona kubikora neza ata kibazo na kimwe sizo warangije ata kibazo. Ubwo rero uri mu babakinyi novuga bafise ibintu bageze ko banabigejeje ko club ndetse no ku giti cyawe ushobora gucuza ukanitwara neza. Reje ku bwanje ndiragira ko ridike yego je ko bwanje mbona amahirwe ndiko ndayatanga. Umugabo witwa Desire Doue agiye kubatwarana kano gashime kubera ko yatwaye ibikombe byose bishoboka, yitwaye neza ku giti cyawe umukinya abanza mu kibuga anafasha mu bigiye bitandukanye. Ndetse sinonashaka kure n'umugabo witwa Pau Kubansi rimwe mu bakinyi bitwaye neza ugeregeje kurana no mazina yandi bahanganye nayo urabona ko n'umukinyi vraiment yanitwaye neza. Artagirere muri Real Madrid nivyo ari muri equipe nziza canke Franco Mastatono mugabo canke Dini Ujese nawe nyene mugabo ugeregeje kuraba ku giti cyabo ivyo bageze ko muri equipe bari barimwo si byinshi. Nivyo nka Dini ushobora kuza imbere gatonya kubera ko muri Baramuryamira yabaye imwe mu badefenseur beza ibora Baramuryamira hejuru baragira kure ari mwiza no mu batumye equipe yitwa Real Madrid za kumugura ni performance nziza karekana kwa Baramuryamira. Yego iyo hari uyu karaba ngo Ibrahima Konate, Virgil van Dijk bakoze bino izina Dini Ujese wacu usanga ari muri izo calibre gegerera muri ayo nyene ba William Saliba. Rero navuga ko kuba nawe nyine yisanze mu nutone ni bimwe mu bintu bimuha amahirwe yo kwerekeza mu rugendo rwo kugatwara, ndetse rimwe mu bagabo ariko arafasha cyane Espagne ndetse na equipe ya Real Madrid. Kandi bino bintu vya performance actuelle za club burimo unafise na influence nk'ya Real Madrid ushobora kwisanga mu bantu bashaka kugatwara. Je nk'aka kanya no shobora kubona abakinyi nka bana bashobora kwisanga muri bane ba mbere. Yego ubwira ko ni sawa. Aka kanya ndabona umugabo witwa Desire Doue twara gashimwe
nkabona umugabo witwa Pau Kubarsi abo wa kabiri. uvuga ngo Desire Doue Paris Saint-Germain ukazana ku Barca wa equipe yitwa FC Barcelona Ego batwara kagashimwe. Hanyuma mu kinyagira gatatu ndabona Dine Ujesen wa equipe yitwa Real Madrid. Ego ugira kane ndabona umukinyi yitwa no mukinyi yitwa Estevao ashobora kuza kagatwara nawe nyine nk'umukinyi wa kane canke se kanatsinana nakinanira diza bari. Aho watondetse kuri classement wa mbere wa gatatu wa kane cyangwa wavuze muri bane ba mbere ze classement bumvise kwitwa Desire Doue mu kiyosheze wa ubwa mbere urakurikiza ku Barca wa equipe urazana Jason amachuzana bitwa Estevao. Ego Houston Patrick arabidondaguye aravuze itandukanye abonye witwa Desire Doue yafashije muri equipe yitwa ndavuga ngo equipe yitwa Paris Saint-Germain gatwa biko bitandukanye kandi afite mu ruhara rutasanzwe aradondagura ku Barca umudefenseur novuga yafashe abadefenseur nako yafashe abataka benshi muri equipe yitwa FC Barcelona arazana novuga ngo nizina ngo rya gatatu hanyuma gatatu ni rya gatatu je kubanizanye yanzanye Dine Ujisen amagacu kwikiza Estevao wa equipe ya Blues uno munsi nawe biravye urugero berekanye bano bakinyi mu equipe atandukanye ko twabasondagwe bakinyi 200 uraza kuwerekeza gashime kurinde uraza kuba hoho utondeka urutonde utondetse gute na gute. Nibaza yuko utogira Desire Doue wenyine uwa mbere ni umuntu ataravye inkino za Paris Saint-Germain ndetse n'ofisi cafa na Desire Doue niwe muntu wenyine nizera yuko atogira Desire Doue uwa mbere ubwa mbere na mbere warakurikiye inkino za Paris Saint-Germain ndetse ukanaraba ukanakurikirana hafi no mukinyi Desire Doue utegeza kubona ko ari wenyine agakwiriye aza kwisonga rya mbere kuko ravye ibyo yashitse ko n'umugwa Paris Saint-Germain kanatsinda ibyo Paris Saint-Germain yashitse ko Desire Doue afise mu ruhara kandi runini cyane ni n'umusatirizi mwiza no munsi ugiyegeje gutondeka abasatirizi baca ku ruhande bashika nk'uri 10 ba mbere Desire Doue nto mwibagiramo novuga ati rero agashimwe ka Golden Boy Desire Doue je kubganje ndamugarukana kwica kimanza ca mbere nyene bese kandi wa kabiri sindi kure cyane na Patrick no hashira Pau Kubarsi ko yakugejeje no kuraba numwe mu bakinyi yitwaye neza bakiri bato cyane kanatsinda n'umugwi wa FC Barcelona ofise byo wanashitse ko vyinshi cyane binashoboka novuga ati Pau Kubarsi yoza mu kibanza ca kabiri ca gatatu nkasha Dine Ujisen nyene wa kane nkazana Estevao Messinho ariko wa gatanu na kandi je numva ko no hashira uno Kenan Yildiz equipe ya Juventus de Turin nuko kabisa bimeze nibaza ko mwamaze kuvyumva abakinyi nanabonye n'abayitwa abansi ubutumwa witwa novuga ngo witwa Nzeyimana Ezekiel avuga ati Golden Boy ati ni ya Desire Doue mu gihe batoba bamuryamiye umva ko mwese miko marahuriza navuga ngo kuvyiyumviro bisa nuko ari bimwe nuko novuga bimeze kwitwa ubushimwe bw'uko butandukana biko buravugwa kuno munsi bwa Golden Boy. Ariko kandi basore nabonye inkuru iriki yasohoka kuwitwa novuga ngo Ousmane Dembele Dembuzi ngo buriye inyuma yo kuba atwara ubushinge butandukanye ndavuga agatwara agashime ka Ballon d'Or harivyo bari bemeye na equipe yitwa Paris Saint-Germain mu gihe yava kwa Barcelona akaza muri equipe yitwa Paris Saint-Germain bemeye kandi ngo nijya ashobora kuba anatwara wanashaka agashimwe ka Ballon d'Or kazo kamugeza umushahara akamongeza n'andi makontra uno musi rero ngo witwa ngo uhitwa novuga ngo Ousmane Dembele Dembuzi ngo bari kariyumvira cyane ko bashobora kuba mwongeza amasezerano bakamuha kandi amafaranga tubutse pana amafaranga karahembwa ko no munsi muri equipe ya Paris Saint-Germain akaje muri ryazanye nk'umukino uvuga ngo ufise agashime ka Ballon d'Or avuga ati je nakoze ibintu bitari bike naciye mu bitandukanye za Borussia Dortmund ndaca mu Faransa wacu ndaca muri FC Barcelona uno munsi ngeze muri equipe ya Paris Saint-Germain ndayifashije gutwara ubushimwe bwa Ballon d'Or nakoze agashime ka Ballon d'Or uno munsi ndabafashije kandi no gutwara igikombe ca Champions League inyuma katakina kimwe twego dutware uno munsi rero ngo witwa Patrick witwa novuga ngo witwa Ousmane Dembele Dembuzi amakuru karavugwa y'indane karavuga uko ngo buriya ngo witwa Ousmane Dembele yubari kareregeza kwa Nere Karayifa amubwira ati mutama twabanye ibihe vyiza raba unkuru yakano ko natwaye Ballon d'Or ni kimwe mu bintu karasi na sinovuga ko ari Dembele ariko ragisaba ahubwo ni na Paris Saint-Germain yanacemika avuga ngo ni wamara kugira gutwara agashimwe ka Ballon d'Or turashobora kugira ikintu dukoze kubijanye n'amasezerano mashatu tukagwa amafaranga menshi rero nico giye kugira ngo wamuha ivyiwe kubera ko yaranabikoreye ubundi itwagwa rya Ballon d'Or ya Ousmane Dembele ni kimwe mu bintu vyerekanye puissance canke se ubushobozi bwo gukorera hamwe ko ari muri equipe ya Paris Saint-Germain ndetse ni n'ikintu novuga ko cyatanze ishusho nziza kuri equipe cyafashije equipe kudandaza de façon marketing cyarafise ikintu cyabinjije gikomeye cyane gose ndetse no mu bindi bitandukanye je ko bari novuga ko Paris Saint-Germain na Dembele bategezwa n'ubundi kwicara bakavugana kubijanye n'amasezerano mashasha hanyuma nagashaka kongerekana kubera ko ni kimwe mu bintu
byabimwemereye nabo nyine bari bamwemereye ni umukinnyi wa mbere mwiza ku isi kwiza aka kanya kubera ko afise ikivyemeza kumwe babakunze ba Chelsea badufata cagiye bakatubwira ngo nitwe equipe ya mbere nziza ku isi kubera ko dufise igikombe c'isi c'imigwi nawe nyine Dembele afise urupapuro canke se icemezo cerekana ngo niwe mukinnyi wa mbere mwiza ku isi ubwo rero kubijanye n'agafaranga nawe nyine bategezwa kumanza kucumviriza cacare ko ari ikintu bari bamwemereye kuva na kera. Houston ni witwa Ousmane Dembele nkuko Patrick abivuze ariko arasaba canke na Paris Saint-Germain yamwemereye ibintu bitandukanye uramutse ko arafanga amafaranga menshi harimo n'ibintu ubona ashaka bikubira muvuga ko ngo bayifuza ngo mugihe ngo azoza kokura ngo mugihe azoba karahimaye umufana wa equipe itwa Paris Saint-Germain akamusayimayo hari amafaranga gukomera machine uvuga ngo umukunzi abakunzi wa equipe itwa Paris Saint-Germain gukora ibintu vuga bitandukanye ubuntu bwose uboneka bw'ubu detail twose warakenguza karaduhembwa ko ku munsi witwa Ousmane Dembele ubwo ntire kayasaba ibintu vyo birenze ko rero se Ballon d'Or canke nibe kayasaba ko bwabo uravuga ngo iyo wasavye ibintu nuvuga ngo vyo vyumvikana ku bwabo. Dembele ni umwe mu bakintu uvuga ati bivanye n'urugendo rw'umupira w'amaguru yagize yahaciye muri za Borussia Dortmund araza muri za FC Barcelona yahereye mu Bufaransa muri Lille ariko kandi novuga ati kugeza hageze no munsi amaze gushika ku bintu canke amaze gukora ibintu bimwemerera kwitwa umukinyi mwiza ku isi bimwemerera muri kanya tugezemwo kumugira umukinyi mwiza ku isi muri 10 ba mbere novuga ati rero ivyo byose ni bimwe kandi binamuha uburenganzira bwo gusaba agafaranga kariko kose yifuza muri Paris Saint-Germain niba Paris Saint-Germain twarabonye itinyika warumva ati wumvise umukinyi nka Ousmane Dembele